Iyo tuvuze ubuzi budasaba diplome abajene twese twaramaze kwishamo yuko umenga uhejeje ishuri ucutonda na diplome yawe ukaja gusaba akazi ahantu no kuvuga yo mu gihe utobora akaronga nandi ugenda uranduranya n'abantu ujana ama diplome kwa oncle ujana uruguriruka diplome kuba abantu bona bafise ibyo barande cyangwa bakwitangiye imbere ugenda kwabwira ngo mpakazi cyangwa umusabira akazi beka kuviramo mbe no kwanduranya agasanga abantu ntimuri ko murahuza menga ntimuvyumva ntiwumva kumenga ntushobora kubaho batagusabiye akazi yaba abantu bose twimvira nkuko abantu babitahura tugahuriza ku kintu akagatima kameze nk'akajaruzi kakavamwe iyo ukora ikintu abantu bakagutahura aho kugira ngo bumve kumenga bakugwanye tuba duteye imbere tuba tufise ahantu twageze. Bakunzi b'Ikimamara TV turabaramukije cyane turazi yuko muba muri benshi cyane muba mukurikiye Ikimamara TV nababwira yuko kuri micro muri kumwe na jewe DJ Bruira kuri kamera naho muri kumwe na Joashe uno musire tukaba dufise umutumire navuga adasanzwe reka twidondore turabaramukije cyane amahoro bose nanjye baramushije ego murashobora kwidondora abariko baradukurikira benshi banzi nka CV Mix kubera ko nahoze nkora mu bijanye no kuririmba. Once again CV Mix ishimwe nijyawe mwami na wumva imbona rikwiye uri nyishu y'ibibazo byanje kandi sinzigera nkwibagira. Go tubwira mu kazi ka misi yose mbega n'ikihe kintu wavuga urakora watubwiye wigeze kuba umuririmbyi woba warahevye umuziki? Bon umuziki mu Burundi ntabwo tubifata nk'akazi nubwo benshi bakunda kuvuga ko babifata nk'akazi ariko ntikaraba akazi gashobora gutunga umuntu ndi umuntu asanzwe akora ubuzi bwose budasaba diplome kubera ko benshi tumenyereye kumenga akazi ni makuru ugende kudepoza ahantu cyangwa gute ariko iyo washizemo inguvu ugatangura gukora ikintu cyose burya kirashobora gupasa kikakubera akazi. Akazi kadasaba diplome mbega ushatse kutubwira iki? Nama creativity ni creation ni kuvuga ikintu cyose urashira mu ishaka ugagitanguza hama ukagikora kuko iyo tuvuze ubuzi budasaba diplome abajene twese twaramaze kwishamo yuko umenga uhejeje ishuri ucutonda na diplome yawe ukaja gusaba akazi ahantu no kuvuga yo mu gihe utobora akaronga nandi ugenda uranduranya n'abantu ujana ama diplome kwa oncle ujana uruguriruka diplome kuba abantu bona bafise ibyo barande cyangwa bakwitangiye imbere ugenda kwabwira ngo mpakazi cyangwa umusabira akazi beka kuviramo mbe no kwanduranya agasanga abantu ntimuri ko murahuza menga ntimuvyumva ntiwumva kumenga ntushobora kubaho batagusabiye akazi. Rero jewe sindi muri iyo kategori yego akazi ndakarosera ashobora gakora cyane ashobora kujana diplome nka gasaba mugabo ni gihe ko barakazi gashobora kumbumba mu gihe katiraboneka simpaka mbeho nzi yuko umuntu afise akazi yari yaba yajanye kudepoza diplome oya ndumuntu ashobora gutabara yuko n'ubutagiye kudepoza diplome cyangwa n'utayironse cyangwa n'ubufise iyo utaje yomfise ko barashaka sindaje kuri kaminuza maze humanite ashobora kugira ikintu ageze ko agakreya akazi ashobora nawe guha ahubwo n'abandi ico bakora. Ego watubwiye ko wigeze kuba umuririmbyi mbega no buracabirimo cyangwa warabihagaritse? Kuririmba ndabikunda ntabwo ushobora kubihagarika ariko tudahindanye umuziki mu Burundi ntabwo ushobora gutunga umuntu yene ngo akabare ko kazi konyine akora niyo baba bahare abo bitunze ni bake cyane. Jero ku bwanje umuziki ndawukunda bishibaye ngombwa nawe ukora iyo hari icyo mbona ndiko ndashaka kugerako ndashaka kuwukora mugabo bose ntabwo ari kazi kanje officiellement oya ntabwo akakira akazi kanje ndabikora nyene rimwe iyo ubikora nyene nko kwiryohera ntabwo ari nko kwiryohera ni gihemba mfise icyo nshaka kugerako nko bisi ikintu ndiko ndakorera publicité ari ikintu nshaka kwamamariza ari ikintu kijanye n'ivyo je ndiko ndakora ndashobora kuwukora kuko sishobora gufata ibihumbi 100 sasa ngere kwiryo ngo giye gushaka muziki ngo niryohere oya ndabikora ari intumbero ndiko. Yego watubwiye ko ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye watubwiye yuko uririmba urashobora kutubwira ikintu nyamukuru wovuga ati je ndakora iki kintu nico cantwaye kuko umuziki wavuze ati ndawukora rimwe umva ukora nabi nikiye kintu wowe uvuga ati iki ndagikora ndaciyumvamwe nico mvuga ati ndakora? Kenshi nk'aba abakunda gukurikirana ibintu by'inkino nkunda kuba ndi cyane ku stade hari ibikorwa nkorana n'abakinyi za Premier Division ndamu photographe cyangwa mu cameraman muri equipe bita Burundi Sport Dynamique kwanza sinonde kuvuga ngo bita ko na equipe izwi nabwo imaze umwaka muri Premier Division ariko ni equipe ifite igihagararo ivuga ari kijana kuko kugeza ubunyere ku mwanya wa gatatu
ni kuvuga ni ekipe ikomeye imeze neza ubona ko ishobora kurangiza mbere no mu bibanza bine vya mbere imaze kubaka izina nubwo atagihe kinini iramara muri Premier Division kenshi nje mbaragiye gufotora ku kamera no kubafatira ama image no gukora ama publication y'ibintu byabo nije ndabikora uretse ko hariho n'abandi bakinyi bo mu yandi ma ekipe baba na service nkora tugakorana nko ma ekipe nka za Kansas United aba ni benshi za mamuru ari abakinyi usanga tugenda turakorana yego ndumva rero ufise ubuzi bugiye butandukanye navuga ngo rito travo kabisa murumva rero yuko ari ibintu bimeze neza cyane afise impano nyinshi impano ziwe navuga yuko atazifisha ubusa mufise kuririmba yuko abikora gukamera eka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye araduza n'amatala y'abantu bagiye batandukanye abakinyi abaririmbyi byose ndaza kubikora bo kukijanye no promotion ndi mu bantu batanguje di comedy entertainment aba benshi barayizi mu bintu bijanye n'umuziki hama nkaba nkorera nkaba ngira afite n'ibindi nkora bijanye n'umva n'ivyo byo kuzana amafoto sikuyazana gusa ngo ndagufotora nce ndayaguha ahubwo ndafise abandi dusanzwe dukorana ku mapage nka za Kimanaje officiel di comedia Ikimamara TV ibikorwa mba nakoze ntabwo cyo ngana ndabinyegeze ahubwo nanje ndabitanga muri groupe y'abandi ba promoter dusanzwe dukorana turafise uburyo dukora ni kuvuga ibikorwa byawe bikaje habona apare yuko ni kuvuga nkorana na izo ekipe hari abandi bantu baba bashimye ibikorwa byacu dukorana nk'ubu tuvuge nka entreprise irishura ikorera mu Kayanza ikora ibintu by'intebe imeza ibintu byo ku rwego rwo hejuru nyine bona amasaro ministre baramaze kubona ko ibikorwa dukora bishobora kugiraho nabo icyo bibaterereye baratwitura baratubwira ko tukokorana ubu turakorana ni kuvuga ndakora promotion y'ibikorwa byabo hama kandi sinzi ko urabona no limit security uruganda rufise aba bodyguard ama bouncer abagona bagenda gucunga mu iteramo bakorana ba Satb ba Fariazi ni bagiye bafise ibikorwa byinshi bamaze gukora tuvuge nk'igihe Diamond yaza mu Burundi no bagiye kumutegera abasare benshi muri Tanzania bakunda kuza ngaha nibo bakunda kuza kenshi bagiye ba bouncer bakunda kuba aba bodyguard ngo biboko binini binini abagabo biganga abacunga novuga umutekano bajyanya turakorana bari muri agence wacu ni kuvuga dukora publication ama promotion yabo naco gituma rero munyarebo kandi limit security niyo ifise cyane promotion kurusha andi ma agence menshi mu Burundi yego mbega ko novuga yuko muri kino gihe aba journaliste turajishinga no kuteza imbere umuziki ndundi kugire n'abarundi twese muri rusangi batahora biyumvamwo umuziki wacu ndundi bawiyumvemwo mbega wewe usanzwe nakora n'amapromo mbega ni kihe kintu uvuga uri kurakora kugira nizihe nguvu nawe uri kurashiramwo kugira tuduze umuziki ndundi bo hamande yuko bankora ivyo ikijanye na promotion ku muziki ndawitaho cyane nubwo nawubwiyemwo ngo nkabona nkiririmba nararaba nkabona ukuntu abaririmbyi bahura n'intambamyi nyinshi kugira ndashika ashikana umuziki we ku radio urabona ko indi radio zayi nazike narabona ko ari ikibazo gikomeye cyane gishikira abaririmbyi navuze ati nimba abajene batwagwa hari gihe umuntu ashobora kwinjira afise na talent ashaka kuririmba mugabo kubera agashavu kuko ashobora akoze indirimbo imwe ya kabiri ariko ibikorwa bye ntibyigera bimenyekana turafise uburyo nabo nyene tubakorera promotion hamande y'ivyo ndafise ukuntu nkorana n'abandi aba ba D1 ba Chizo za Zenges ariko tuko turakora kugira ngo tuduze tala zaba zurwaruka luba rwa rusanzwe rufise impano mugabo bakabura aho bazisohorera ubu turafise ukuntu dukorana entre yacu twebwe nyene tubicije kuri za di comedy entertainment Ikimamara TV ibindi henshi kugira impano zabo zishobore kuja hanze ziduge zigere ziboneke ari cyo gituma ubunya twari twavuze ati tureka turaba ukuntu dukora twebwe nyene tuduze sorry akagripe kantwaye kubera urabona ndahantu muri kirima ntarimenyereye mw'ibisi tuko tugerageza uburyo bwose tuduza tala tumenyekanishe apare yo kuvuga ngo umuziki tala abaririmba abatamba abavuga amazina bagira gute bafise impano novuga muri rusange zigiye zitandukanye artiste abanyatugenegene tuvuge gucyo onye ari byo tuko turakorana kugira ngo mw'imisi iza ko muci muri vacances abanyeshuri bajya baba batekanye dutegura igiteramo sindamusiga umve sindamusiga ndashaka gutegura igiteramo mu Kayanza aho abajene bose bari batumiye tumaze ibitso bivugana na ba Chizo umu producer muri Zenges na D1 muri Agape n'abandi baririmbye batandukanye nk'aba Orosas bana bari gukora indirimbo yo mu Corona tubifashije n'abandi benshi bazogenda baravyumva
tugiye gutegura igiteramo cyagakura ku buryo uwa mbere tuzogira suko forme ya competition watambye neza waririmbye neza abagiye baraba ba mbere tubaho ubushimwe tubifashemo n'amashyamwe tubabwira mu minsi iza kubera ko turafite abadufashe mu mugongo hama kugira umuntu basi bimufashe kuvaho yarari atera indi ntambwe kubera ko twebwe ndababara iyo mbona turi mu gihugu gishobora kumara umwaka ata competition nimwe y'umuziki ijanye n'ibintu by'imiziki ihabaye ugasanga umuntu araririmba arijana muri studio agatanga amahera indirimbo igasohoka akayivugiza muri carte memoire iri kuri flash iri kuri YouTube urabona ko abantu bacu bataramenyera no kuja kuri YouTube gura amamega ya Facebook WhatsApp indirimbo ugasanga kuri YouTube yifitiye aba subscribers 20 30 ntibarashika n'igihumbi urabandi ngaha muri East Africa usanga ibyo batunze byateze ko ibyo batunze ariko turi mu gihugu atabuduha ishaka yo kugira ngo dukore cyane kuko maze umwaka ikompetisi hari ni primuzike gusa niyo primuzike iba ku bantu baririmba indirimbo z'abandi basubiramo hajya si impano werekana baraguhekenyera ukamira uraba umuntu yaririmbye indirimbo nziza atari n'umurundi ukayisubiramwo ugacahabwa igihembo hateze ko hariho nk'indi higanwa kareke pari haza umubere compositeur umuntu aririmba neza afite ijwi ryiza ujya bagiye byo gusubiramwo akaba hari mu madomero atandukanye niho ihiganwa ry'umuziki riba rikorera kugwa neza ibyo rero turifuza kuzobishikako tubifashijwemo n'ingufu za mwebwe n'abandi benshi baba bakora dukurikira bavuga ati ibintu ni byiza ego mbega muri iyo competition ko muzoyigirira navuga mu ntara yacu ya Kayanza mbega hazoba hemerewe kujamwo n'abandi baririmbyi bo mu zindi ntara bagiye batandukanye oya ubunya kwera niho tushaka kubitangura niho tugishaka kubitangura no kuvuga iyo ugitangura ikintu uhera aho ushikana mu minsi yeze twarateguye talent show ariko kubera ko yari yabereye Bujumbura ntiyafatije kugira kuri rwego dukeneye tuba dushaka yuko ikintu tugikora kikarenga igihugu kikarenga n'imbibe kikagera ku isi yose nicyo gituma nshanza nkavuga ati reka duhere mu Kayanza dutangurana n'abajene bo muhira tubaze turabe kwanza aho ingufu zabyo bigera kubera ko iyo hagize igifa bo urashobora kubasigurira bakabyumva kuko duhendana muziki urashafise ibibazo nibiteramo bike ushobora gutegura ngo bigende kuko bishaka dushaka kutubera muhiraho ushobora kubasigura ati dushire ingufu hamwe dutegura ikintu turabe ko gipasa iyo ushobora kuzona gipashije ko twabikunda tukabona ko hari ikintu usanga abantu nabo bari bakigwaye bakacumva bakagikurikira nkuko wabishaka nico gihe tuzovuga ati ubu turashize mu ndoro yose munyuma dushiremwo igihugu cose bibe na international kufereke n'abanyamahanga batoza abaganda bakaza uzubona abarundi baje gutora igihembo muri Uganda gutora igihembo muri Nigeria natwe byawukura natwe n'abanyamerika kaza turatumva ko baza kubitora hino hamwe nyene nko munyabujumbura azoza araza kugitora mu Kayanza ego kubera bikuze tuvuze ko yoba competition ikomeye irimo amatara menshi rwego navuga rw'igihugu ego iri ku rwego rw'igihugu warashaka no munyuma byarabaye binini cyane byari ibintu byafatishije bikaba international n'abanyamahanga bakaza bavuga ati East Africa Uganda Rwanda Kenya bazaza gutora igihembo mu Burundi yes murumva rero bakunzi b'Ikimamara TV yuko wagiye tuganira ibintu byinshi ariko araduza impano navuga zigiye zitandukanye murumva byinshi bigiye gukoreka vy'ama competition nizere yuko bizogenda neza ikintu kimwe no kubwira nuko twoshiramwo ingufu twese kugira ibintu bizobandanya bimera neza cyane yego yaba abantu bose twimvira nkuko abantu babitahura tugahuriza ku kintu akagatima kameze kakajaruzi kakavamwe iyo ukora ikintu abantu bakagutahura aho kugira ngo bumve ko menga bakugwanye tuba duteye imbere tuba tufise ahantu twageze ariko ikibazo nk'ubu ushobora kumva mvuze ibi gashumva ko menga hari ikintu ngenda gutware ukamenga menga ngenda nta terambere rizoza ati twarigwaniye ugasanga wane kumfasha niwe karangwanye oro nibiyo domene ndayirimwo suko nje kugira ngo ngira abakonkira ahubwo dushira ingufu hamwe twese dukora ikintu kimwe mugabo kiri international gikaze gikomeye kigira kure bamwe bose bazogenda baravuga ati ujya bajya abantu nibo badugije umuziki nibo batumye umuziki ndundi umenyekana kuko mu minsi heze novuga yuko hariho benshi batari bazi umuziki ndundi bari bazi nyamahanga cyane cyane ntibari bazi yuko umurundi ashobora kuririmba ikintu kimeze neza cyane nabo mu mahanga bakagishima mugabo novuga yuko biriko biraza buke kubera ingufu novuga z'abanyamakuru ingufu zigiye zitandukanye hari ingufu bagiye barashiramwo uravye maradiyo ariko araza ubunya aba yarabonye aho abantu bagwaye aho igihugu kigwaye bagenda barakosora mese twarumva nk'ikiganiro cy'umuziki mu Burundi ugasanga kirimo kivuzemo indirimbo 10 harimo 3 z'i Rwanda harimo 6 zo muri Tanzania hasigaye imwe y'u Burundi ibyo bintu byari biteye agahinda ariko ubu urabona ko biriko biraza
ashaka gusanga iganiro kirimwo indirimbo 10 ugasanga umunani zose n'indundi ubu vraiment naho umuntu atobishima byose bitaba birakwirijana kwijana mugabo aho tugeze turashima kabisa biriko biraza. Mbega ni izihe nguvu nk'umuntu nyene asanzwe afasha impano zigiye zitandukanye ni izihe nguvu ubona novuga muri rusangi twese dukwiye gushiramwo kugira umuziki ndundi ugere ku rundi rwego go hejuru? Umuziki ndundi inguvu twoshe mugira ngo uduge beshi baguma bavuga ngo aba journaliste ntibarabafasha abakini babafasha ariko igikenewe hanini burya ntabwo ari ivyo kubera ko ikintu ciza burya kiridandaza intambamyi y'umuziki birivuga intambamyi y'umuziki je sinovuga ngo abaririmbyi b'abarundi ntibabizi barabizi mugabo amasije bakorako je hanini sinumva ko uturabe umuziki kenshi isoko yawo iri muri boîte baravuza muri boîte bavuza mu manza bavuza ahantu hatandukanye burya yaba abantu bose babanza bakarefreshisa imbere yo gukora ikintu baraba bakabanza kwanza bakiga domaine bagire bakoreremo na 2019 niho nigeze kwidoga hasohotse indirimbo nyinshi zitandukanye mugabo zari zihe n'umuntu yazanye challenge azana ikiri ku mutima usanga ari kwidoga umwe wese ibyunda ibintu bitaryoshe nikuvuga uvuga amadefo y'uwundi byatakoze abandi bariko barasohora za konzi za ibintu byinshi bijanye n'ivyo none vraiment tuze turabana twe tuhagaci valeur ibintu byacu nimba hasohotse indirimbo zijanye n'ibintu bya beef zitandatu mu mwaka umwe zigasohorwa n'abastar twemera bahora bakora indirimbo ziryoshe ico gihe muri iyo ndirimbo usoye konzi bazoyivuza muri mariage bazojana muri bumu batambe konzi ari ibintu twa dukwiye guhindura sinzi ntanze akarorero ku ba superstar dufise tuvuze nka Fizo aba basadbi sinzi ko yigeze kuraba hari igihe yigeze gusohoka indirimbo zibiri za Fariyazi ndakumisinze yasohokanye n'indirimbo bita zasohotse ari zibiri zikurikirana ndavyibuka uribuka change zakoze nka muri South Africa wasanga mu Rwanda mu Burundi hose ari indirimbo zivuzwa ntibyasaba ngo gusabe niyo bari ndibuka ko yigeze no kumfatira n'igihano ngo ku radio ngo ntibazoshaka kumuvuza ngo yasuzuguye aba journalist zino yigeze kuvuga kora uburyohe gize indirimbo zari zifise wasanga ari kiravuga muri studio wasanga ari kiravuga muri boîte wasanga ari kiravuga mu kabare ahantu hose wasanga ari kiravuga no muri segero ngira bakwa kuyivuza rero iyo hasohotse konzi hagasohoka da difference hagasohoka indirimbo z'amadisi gusa zo gushaka kumvisha umwe wese ugasanga ni masa ninda n'ibitusi gusa kiya gihe umuziki tuba tumeze ko baragusubiza inyuma kuko hariho akantu je nize kwishuri nize muri scientifique bavuga ngo avant de résoudre chaque fonction il faut d'abord déterminer sa domaine de définition burya uko ziki ntabanje kwiga ahantu gira gikorere birakugora uwo muziki turiko bariko barakora ubu si wo muziki wari ukwiye ari umuziki ubukeneye umuntu wese aririmba kumva ko ageze hana feeling nyene nimburyamye ugashobora gashira mu mashini canke mu radio ukabura kumviriza antuka wakoze ibiryoshe ntibishobora nimba mbona batudomina hari abatudomina umuziki wabo kagera ino ugafonza nuko ujya muziki uryoshe kuturusha igatwe twakora umuziki uryoshe kurusha bajya ntibisaba ko turinda kubasaba ngo natwe batuvuze bisanga bonyene bamaze kutuvuza byiza novuga yuko vyikora yego cyane usanga bamaze biriza nabonye usanga bamaze kubikora mbega ko baririmbyi ni kihe kintu wavuga ati turabahanuye nakaye kagohe bakomera kugira onovuga umuziki wabo uzobandanya utera imbere kurusha uko aruri umuziki icyambere nibahinduye amastudio bashema kanovera kubera ko benshi usanga nimba ari kongira amateka haratugenga uzobona mu producteur aje azanye machine na microphone gusa agacesera ngahanya akazara akora umuziki akoze ugasanga ntushobora kuvuza no ngaha mu kaburimbi ugasanga uri hasi cyane kuko benshi uzabumva ngo numvise mu nzenya umuntu ariko kutwesanga no award endeni bangaje no narindi numvise Masenda mubwiye avuze ngo ndakwemera indirimbo zitandatu muri studio yaje ngo mugabo harimo zibiri zizokorerwa mastering hanze no kuvuga zifise mastering international pourquoi pas iyo mastering batoyigura baza nico cuma kiyikora kize mu Burundi ya domination cyahari gutera imbere rero ntabwo burya biri kuri kote yo kuvuga ngo turi mu Burundi gusa oya hacaraho byinshi byo gukora hacaraho byinshi byo gupambana nimba tasidiraza nimba ta ama platform ibyo muri zo social twatanga gukoresha ugasanga kuri YouTube umuntu ntibamuswiva no kuvuga twacafise intambamyi twatigaza gukora ibintu byo qualité hama tukabishira ku mbuga nje no kugira biridandaza ikintu gishitse hano ciza abantu barakimenya bakagikunda
ni handi usanga twateye imbere YouTube iguhemba bagutuma ko hanze kubera bagutuma ko kubera ko wakoze ibintu biruti by'iwabo aho nakabuza uzosanga byateye imbere amudiri byateye imbere agendera mu kebo vraiment bimeze neza ibyo gukosora no kuvuga birashari byinshi mugabo abarivyi nibashye inguvu bakora ama repetition bagira ibintu by'akanovera ibindi bizizana yego mwumvise rero byinshi yagiye aratuganirira mwagiye muravyumva byinshi cyane mutumire wacu rero mutumire navuga dasanzwe reka rero tumushimire cyane nizere yuko ikindi gihe twakurondeye kugira hagire byinshi tubwira nizere yuko uzotwitaba ndabashimiye nanje kweri kuba mwagize kino cyumviro cyo kuba muri ko mukora ibikorwa bituma ibimano zija hanze mwumvise akamo abajene bakeneye mukemera namwe kubishyiramo ingufu kugira ngo iki gikorwa kize kiraja hanze abantu bamenya ibyo abajene bakoragira nkaba nanje ngire ko ndabatera n'intege kandi igihe cyose muzamuzi cyo mumbaza nanje icyo nshaka ari cyo noterera mugabo izi mpano zigashika ahabona hama murakoze cyane nandi ndabashimiye kuba mwagize kano kigoro nizeye ko n'ikindi gihe tuzatiri kumwe murakoze reka tubashimire cyane saa murakoze gose kuri mikro yari DJ Bruira hama kuri kamera yari Joashe nizere yuko ibintu mwumvise byagenze neza cyane kandi mukomeza mukurikira Ikimamara TV.